turabye porogaramu duhuriye ko twese mu mwaka w'ibihumbi 2014 Uburundi twari twifashe neza gose kuko ibihugu nka za Senegal, za Côte d'Ivoire n'ibindi byari ibihugu 10 byaje inyuma yacu. Hanyuma rero twaciye dusubira mu bihumbi 2019 tuje dusanga mu ntango turi neza gose, ubumenyi si bubi, ariko twasanze vyaragabanutse kuko muri 2019 mu mwaka wa gatandatu twasanze ubumenyi bwagabanutse gose cyane cyane mu ndimi. Aha rero mu kubaza babaza mu rurimi rwigisha bakoresha mu kwigisha mu ishuri, twasanze rero byagabanutse kandi gose kuko ibice birenga 70 gatonya ntago bashikira no kuvuga urugero bafatira ko kuvuga ati uyu mwana ameze neza. No kuvuga tuvuze 70 ni hafi rero 30 nibo bameze neza, 70 barafise ingorane. Nukuraba mu ntango dugitangura amashuri, eske aya mashuri yo kumenyereza abana twita préscolaire ahi wacu mbega tuyatangura neza ni bose bayumva? Ifoke tugarukira ajya amashuri ko twasanze abana biga muri ajya amashuri nibo babandanya neza kuko baramaze kwimenyereza. Ikindi naco ni bijanye naho abana bigira. Hari abana benshi usanga ari benshi mu mashuri, abandi nabo badafise aho bicara neza, iyo nayo ni ngorane. Ugasanga umwarimu mu mashuri atangura afise abana benshi gose ku buryo adashobora kubamenyereza no kwandika neza. Hanyuma ikindi no kurabana porogaramu zacu, kuko urabona nko mu mwaka wa gatandatu niho bananiwe kubera bageze mu mwaka wa gatanu baca bahindura ururimi bigamo, baca babigisha mu Gifaransa. Usanga rero abana baheje mu mwaka wa 4 binje mu mwaka wa gatanu ntabwo baba baramenye Igifaransa neza kugira abari cyo gikoreshwa. Ikindi naco nikijanye n'abarimu, hariho abarimu muri niveau yo hasi no kuvuga bari munsi gose, usanga kuko nabo nyine barabajijwe, ariko usanga harabari bafise ubumenyi bukenya gose. Uyu mugambi barayi bazanye kugomba gukarisha ubwenge bw'abarimu waje hageze, kuko twabonye yuko hari abarimu batari bake bafise urugezo rwo hasi gose. Urumva nico n'ikintu kiriko kirakorwa.